mutama tubaramutse twongere tubashimire kuba mwemeye kutwakira mu rugo rwanyu. Murakoze cyane naje nagira baramutse kumbure ndamutse nabo ariko barakurikirana ibyo turiko turayaga. Murakoze cyane twipfuje kumenya muri bamwe babaye ku rugamba rwo kubohoza igihugu, abatari bake rero cyane cyane urwaruka barifuza kumenya nk'abavutse 90 ntibazi na kimwe, barifuza kumenya urugamba rwatanguye, mbega intwari zitangiye urugamba kubera iki twumva ngo hari intwari zitangiye urugamba mbere ukwezi kwa 11 hagahimbazwa umunsi mukuru wahariwe umurwanyi. Abakiri bato nk'abari mu myaka 20-25 nibatahura ibyo bintu byari bitewe n'imeze. Murakoze kumva ico kibazo. Nivyo abakiri bato bavutse basanga ngore urugamba rwo demokarasi baraheze nabizera ivyo. Nigwa urugamba rero kuvuga ngo duhabuze igihugu. Oya, igihugu twari tugifise twese. Rwo rugamba gugarukana demokarasi mu gihugu kuko iyo demokarasi yari yabayeho biciye mu matora yo 1993 abitorera umukuru w'igihugu Ndadaye. Hanyuma yamaze igihe ko yaciye agandagurwa n'abamufasha bose baragandagurwa mbere n'abanyagihugu babiraramwe barabagandagura, abanyagihugu baterwa. Haragera igihe rero abanyagihugu bavuga ati reka twingire twikingira, baca barisuganya mu migwi imwe aho bisa bakiko bagafashanya kugira ngo bakingire abanyagihugu. Mu nyuma abanyagihugu rero baravuga ati kugira demokarasi igaruke ni uko hasubiraho inzego zari zaratowe n'abanyagihugu. Hanyuma harabaye ibiganiro bya Kigobe na Kajaga agerageza gushiraho nka Jamira, abanyene mwabonye ko yaciye yicwa biciye mu gihugu Rwanda indege bakoroye. Mu nyuma barashyiraho ntibantunganya nawe nyene mwabonye ko ubu yaciye mu tembagaza mu 1996. Hama rero umuhari CNDD-FDD bwa mbere hari hatanguye FDD ntagoheka, nibo bagerageza kurwanya abanyagihugu. Mu nyuma basanga ni ngombwa yuko iyo umuntu ariko aragwana asigura igituma ariko aragwana, hamajaho CNDD urwego rwa politike rwasigura ingene biriko biragenda, rusigurira amakungu cyane cyane, rusigura n'imvo ituma FDD ntagoheka ziriko ziragwana. Mu nyuma rero byaragiye birakura uko urugamba rwakomera niko byaba ngombwa ko abantu bagenda baritunganya, barateba harajaho CNDD na FDD bikora bamwe baraba politike abandi baraba ivya gisirikare. Haragera igihe bahaja rero CNDD FDD bose bakorera hamwe barongowe n'urwego rumwe. Muri make umuntu aravye intumbero yari iki kwari kugira hagaruke demokarasi, abanyagihugu barongorwe nabo bitoreye. Bene muri ku rugamba intambamye nyamukuru mwakunda kugira ni nkizaye nko gutanguza urugamba, nko mwazironka gute nimba atari banga, imiti yo kuvura bakomeretse cyangwa abagwaye uko haba mu murgo mwinshi, kugenda ahantu harehare mwanya munini, inzara abantu bafungure ibyo kurya, ibigwanisho nimba atari banga, imiti icyo abanyagihugu bitumye uko bigenda kose kirashoboka kirakoreka. Ibigwanisho ukuntu byagiye biraboneka byava ahanini, ibigwanisho byinshi byavuye byazanwa n'umwasi gute kuko yaza asanga aje gutera haba mu banyagihugu cyangwa aje gutera ibiriro bya FDD ntagoheka, agasanga ziteguwe
zitubwiye kubera iki abanyagihugu umwansi yahaguruka bamaze kuvuga bati muragabe umwansi arahagurutse bego amatelefone yariho byaraborohera gutanga hariho uburyo babihanahanamwo umunwa ku wundi zero nkakubwira nawe ukabwira uwundi akabwira uwundi bikava mu Kamenge canke bikava mu ntara runaka umwanya muto bikaba bishitse umwansi yagera gushika aho agiye gutera inkuru zamenyekanye kera ata telefone ikoresheje yagoye kumva nta bakiri bato bica bibagora gutahura none umwe abwiye uwundi akabwira uwundi ariko umwansi wewe ariko akoresha imodoka irimo ibitoro n'imoteri n'ikiragiye ariko iyo nkuru ikamutanga gushika biragoye gutahura kenshi imodoka ntizabashika nayo kumbure zabakora mu makambi zikagera aho zishika bagaca bagenda n'amaguru ubwo hagiye bahereye kuva rero n'amaguru niho inkuru yatangura kumenyekana ndaguha akarorero kamwe mu buryo twakoresha mu guhanahana inkuru canke mu kuvugana yuko ari heza canke habavye ifirimbi yarakora ingoma yarashobora gukora ibati ishasha urihagaritse kuri uwo mutumba ariho dukoraniye n'abanyagihugu ku mitumba abanyagihugu bariko twarumvikana ko hagahagarara ibati ahazwi hanyuma umwansi aje ryabati baca riryamika abanyagihugu rero babonye yuko n'abaya bari mu mirima babonye ryabati ritagihagaze baca batangura kwitegura ingene biyegeranya bakamenya aho bahungira ingabo nazo intagoreka nazo kurugamba zaba zamaze kumenya ingene zitegera umwansi ako n'akantu kamwe nkweretse mwijoro aje mwijoro wacu utega ikinjaja mwibarabara cyari mu nzira aho nyeye kura byumva bazi ko cyari komiduga ico ni kimwe nakwereka hanyuma rero utimiti yaboneka gute n'ibigende yava ku mwansi haro bayizana tukayibaka haro bazana bakaza tukagwana tukayibaka hanyuma hariya nyene ku mwansi iyo yabari ku mapozisiyo yabo babana n'abanyagihugu bazi ko bacebegeraniza abanyagihugu ku mapozisiyo muri bajya twadufisemwo abantu bacu imiti bakayigura tukayigura kabamahera bakayigura bakayituzanira nico gitubana zakubwira yuko icyo abanyagihugu bitumye kirakoreka uti mwabayeho gute twabayeho nabi cyane ko iyo ugiye kwihebera igihugu akihebera nyene sinzi wavuze ngo bakagusesera amaraso igihugu cyawe imbwa zikanyera ubusa abantu barababaye baragwaye nabi barakomeretse barari ibitaribwa kubera ubukene baragize ibibazo bitandukanye ariko ishaka ryo kurwanira igihugu kuko abanyagihugu bavuga bati tuzoruhuka ari uko dusubiye kuronka demokarasi aho dutwaga nabo twitorera kandi byarashobotse abantu baratwawe n'inzuzi abantu ntawe ukivuga kubivuga byose kuko birababaje mugabo ubuzima bwari bugoye cyane icyo kiri novuga nuko harageze igihe kugira muravyibuka urugamba rumaze gutunganywa neza abantu barava mu mashuri baza ari benshi barava muri za kaminuza baza ari benshi abarimu baratubuzi abafonksiyoneri baratubuzi baraza ivyo vyerekana yuko abantu bari bamaze hari hagezeho abantu batahura bati tugiza kwiheba kandi tuhebera igihugu tuba turaraba harabaho igihe bamwe bava mu gihugu bakaruka hanze y'igihugu nko kuruhuka bakamaraho igihe bakongera hakaza abandi hata buryo bwo kwiyunguruza bwari buhari ukaba wumva ngo abantu barageze mu mashini n'amaguru mu mashini mu gihugu cya Kongo kandi ni kure uvuye nko ngaha mu gisagara cya Bujumbura ni kure uvuye nko nk'Igitega
ariko ku muntu abantu bagiye bashitse nk'imishamo muri Tanzania n'amaguru ntabwo vyoroshe kumva bafata n'urugendo rungana iki muri kumurage ibyo ntabyo no kubwira kuko intagwege za FDG zigeze zironka ajya kukuruhuka sinovuga ngo kwari ukuja kuruhuka hari abagenda bagwaye tukagerageza kuja kubavuza aho bishoboka hose mubwo ico no kugira kindi nuko intagweka zaratabaye igihugu kikibanye amakambi amaze gusamburwa amakambi y'impunzi z'abarundi amaze gusamburwa muri Kongo abantu bagasanzara murazi ko habaye ingwano hakurya muri Kongo kitari gito cyashitse nagoreka turaza gutabara naho umva abantu bashobora kuba baragiye gushika za Lubumbashi za hehe bagira n'amakuru nayo batandege twari dufise ata mu modoka twari dufise hari mu ntumbero yo gutabara igihugu kibanye kandi hari no mu ntumbero yo gusuma ibikenewe byari dukeneye ibikoresho imiti n'ibindi kuko urubuga rw'umubanyi rutewe udatabaye nubwo wari urashikiye twagiye muri iyo ntumbero ni kwari kuruhuka hari ikindi naco muvuze ico iciye nibuka turiko turaraba kurugamba bagenda ku ruhande rw'umwansi igisoda ca Buyoya ari naco cagejeje kwiha inkumbi kigahitana ubuzima bwa nyakwigendera Perezida Melchior Ndadaye cahavuye cikora igisoda c'u Rwanda inkotanyi FPR inkotanyi cikora ku gisoda ca Uganda baraza mu Burundi izo nguvu zose zabakoraniye mwashoboye kuhakura gatwite nakwiye ko iyo abene igihugu bagiye hamwe bagira ingufu zikomeye cyane iyo basanzaye niho zononekana ivyo uvuze ni vy'ukuri mu ntara ya Bubanza intara ya Kayanza no mu Cibitoke FPR inkotanyi zaratwirutseko abagande baraje baratwirukako mu misozi ya Zina mu misozi ya Bubanza ziko ingufu z'abanyagihugu gushira hamwe kw'intagoreka gushira hamwe kw'abagumya abantu muri rusange cyaratumye umwasi tumusubiza inyuma tuweze kumuvugutira umuti ku buryo nawe nyene nibaza ko yagiye avuga ati FDG intagoreka sawa gukenera mu nyuma rero urugamba rwaratevye rurakura cyane gushika naho umwasi yemera ko tuja mu biganiro ariko imbere ko tuja mu biganiro twarahuye n'ibibazo bitari bike kumbure uburongozi bwa mbere tukabuhindura nyangoma arahinduka uburongozi bwa kabiri naho nyene turabuhindura kuko harimo ikibazo usanga uburongozi buta mu kirundi bavuga ngo muhiga ariko navuna imbwa nta ngabo zironkera komandema kure yazo intwari nyakuri igumana hamwe n'ingabo tumaze kubahindura twaragize amahirwe nyakwigendera Petero Nkurunziza yari intwari kandi n'ubu ni intwari ikomeye cyane tutazibagira niwe yahuje ingabo intwari ku rugamba araja hamwe hama atwigisha gusenga twinjira mu ntumbero nshasha yuko urugamba turushira mu maboko y'Imana ikadufasha kurwana ikatugwanira mu minsi mikeya tubona bice bigenda neza ibiganiro bica bifata umurongo neza abo twagwana batangura kugira agatima kuko yumvira yuko bishoboka ko dushobora gusangira igihugu bagashobora kwemera ibiganiro ubwo bwa mbere baragira ibiganiro ubona ko ari ibiganiro by'umutegeko gusa atakizovamo cyane bagira vyarusha
turavyanka kubikurikirana turavyanka hanyuma rero turitunganya turisuganya neza turavugutira umuti gose turabashusha gose gushika batabaza rero baratabaza amakungu bati tubwire barya abantu bemeye tuganire turemera rero turaja hamwe turaganira ibiganiro turanyaruka naho nyene vyaciye bigenda niho rirya tariki igenekerezo ya 16 Munyonyo 2023 twaje dusinya rero amasezerano nyakuri yo guhagarika intambara burundu kandi kigakunda nimba ntahuye neza umwansi ntabwo yemeye ko mutaha mukava mu mashamba mukaza mu gihugu ari uko abikunze nuko yabona ko n'ingufu nawe nyine ziko ziramuhera yaremejwe kuko bwa mbere murazi yuko yari yasezeranye n'abatari bo arasinya amasezerano ndayikengurukiye abantu bikunze arasiganya amasezerano abamugabo arabona abantu bikunze akaratasi sinzi abantu bikunze twe twibandaniriza urugamba turabandanya hanyuma amaze kubona yuko bidakunda nibwo yasinye yaganiriye n'abatari bo niho rero ntiyasabye twebwe yaciye ku makungu yaciye ku bandi akoma amashi aramwemera ati bo reka tubarondere tubabwire yage tumaze kurungika intumwa biganira nawe cyaciye bikunda n'ikimenyamenya ni uko tumaze gushika mu gisagara tukinjira mu nzego naho yuko twaciye turaba ingene tubandanya ibiganiro na FNL yari yasigaye inyuma kandi nawe nyene vyaciye bikunda kuko intumbero yari yuko dushitse abanyagihugu barondera cyuko haboneka demokarasi abanyagihugu bararongorwa aho bitorera ubu rero mu 2023 itariki 16 z'ukwezi kwa Munyonyo amasezerano yo intambara arasinywe intambara yahagaze burundu intagoheka ziragiye mu gihugu amahoro mu gihugu arabonetse kuva ico gihe muri ko muraraba uno musi umurundi abayeho gute ubwo bwisanzure na kagateka mwaharanira nk'abaciye ku rugamba uno musi mwasuye mu buzima busanzwe ico mwari mwifuza mwaragishikiriye muranezerejwe nuko mubayeho neza intambwe ya mbere kwari uko abanyagihugu bagira amahoro n'umutekano inzego zijeje umutekano mu gisirikare no mu gipolisi zikaba inzego abanyagihugu biyumvamo bikundira inzego z'intwaro zikaba inzego abanyagihugu bitoreye ivyo navyo byarashobotse ingingo za mbere zafashwe n'uburongozi bw'itorero n'abanyagihugu mu 2005 ingingo za mbere zihutiwe kwabaye gukomeza amahoro n'umutekano nicyo gituma baciye bashikira FNL bakayibwira hamwe n'abandi ingingo zorohereza abanyagihugu kwibaruka ata amafaranga kwibaruka ku buntu kuza abana ku buntu abana bakiga ku buntu n'ibindi ivyo kwari kugira ngo abanyagihugu barimuruke babakure ku muzigo wa bimwe intambwe ikurikira ni intambwe yo kurwanya ubukene kuko ubukene n'indi ntambara ikomeye kandi ikomeye nico gituma ubu igikuru no kwigisha abenegihugu abanyagihugu muri rusange kumva ko bose bateza guhaguruka kugira ngo turwanye ikintu cyitwa ubukene dukura amaboko mu mpuzu dukore turi kuzerinze turi kuma twimbira ngo oneje naka nizona amafaranga makungu naka runaka niyo azodufasha iyo nayo ni Rwanda tugenda ko buhoro buhoro kandi riko turaraba mu mugambi CNDD-FDD programme yo gutangura haratangujwe umugambi wa koperative sangwe zuzuye imitumba yose y'igihugu bahabwa n'umutahe wo gutangura miliyoni 10 abantu bagiye hamwe bakayakoresha amafaranga make sivyo gusa hariho programme zitandukanye kugwaruka urumva
paeje murumva banke y'urwaruka bije hariho porogaramu zitandukanye ku bakenyezi hariho porogaramu zitandukanye igihugu cyose byose mugabo bisaba yuko bitunganywa ku buryo abanyagihugu biyumvamwo bose ko barimo n'ahandi ni intambwe tugenda turatera ubu ntibishobora gushoboka imyaka 17 cyangwa imyaka 20 politike yo gutera imbere si politike umuntu agira hafi ni politike y'umwanya muremure ugenda urahindura uravya aho ugeze uhindura abahugeze turizera yuko muri CNDD-FDD intwari kujya bitanze kera kugira demokarasi igaruke n'ubu intwari baguma bitanga kugira ngo turwanye ubukene kandi iyo demokarasi itsimbatare kuko izotsimbatara abantu bafite inzara mu nda waruka n'amagenzi abagiye guca ubwenge nyuma yo kurugamba rwo kuboza igihugu bari rurangiye murumvise neza inararibonye umwe mu babaye ku rugamba uko urugamba rwari rwifashe icyo gihe cyose c'imyaka irenga 10 bariko baraharanira demokarasi mu gihugu yariheje kunigirwa mu menshi aho amaraso y'abatari bake yasesetse reka mbere n'izo ntwari z'igihugu gihugu nabo nyine bakaba barasize ubuzima ku rugamba tukaba twariko turayaga n'umushinga amateka akaba n'umwe mu babaye ku rugamba akaba ari honorable Manirakiza Tolo murakoze cyane jema ko murayaga akaba ari Nduwimana Kenicode nako ndakibashikiriza n'ikigana mukamugikirizwa na JCTV reka tubasezere tubashimira cyane ariko vyimva mutima dushimire umutumire wacu nubwo aritwe twamusanze mu rugo iwe honorable turabashimiye ukanye madwaye murakoze cyane kandi muzogaruke kuko ivyo kuyaga ni byinshi atwakiye ku mayanga murakoze cyane reka nongere nshimire namwe mwako muradutega abiri tubabwira ati byaho muba mubahwe imana mushobora byose kumidukwana twazigama n'agahwana